Agishika ku bitaro vyitiriwe umwami Karede, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yakiriwe n'abarongoye ivyo bitaro bari kumwe n'uwaserukiye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu hamwe n'ubuserukira igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu citaho amagara y'abantu OMS. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye amaze gusuhuza uwo muryango wibarutse abana batanu, akaba yaciye amenyesha ko atakindi cari kimuzanye atari kubaremesha no kubakeza. Uru rugendo rwateguwe kuva kera, ariko kubera muzi ko sanzwe ndi muri vyinshi, uno munsi Imana ashatse ko ndahashika. Uwo muryango nawumvise kuva acibungenze ko ari umuvyeyi yibungenze imbanyi y'abana batanu, bariko sinavuga ko ari gutabariza yuko umuntu wese abishoboye yozana ikintu cose kugira ngo abana baze bavuke bashikira ahari ibikoresho bimeze neza, kandi n'abana baze bashikira ahantu hameze neza, n'umuvyeyi kugira azobe amerewe neza, n'utwo twana tuzobe tumerewe neza. Hanyuma rero uno munsi nkuko mu mwaka uheze twateguye forumu y'abakenyezi ku rwego rwo hejuru, yuko kuraba ingene abana bafungura n'ingene abana bakura neza. N'ubu rero muri urwo rukurikirane hari iyindi forumu tumirije kugira ivuga yuko gukurikirana abana kuva bakiri bato gushika bagere mu bigero. Rero jewe nk'umuvyeyi numvise ko notangura iyo forumu ivuga gukurikirana abana kuva bakiri bato gushika bagere mu bigero, noje no kubaraba bataje nkabasanga muhira, umugabo numvise ko noza kubibarutsa kubakeza, ariko no munsi vyacibuhirana rero no kubagarukiraho kubera ikibondo kimwe cayitavye Imana. Ariko biri kose nibaza ko batokwihebura, boguma bashimira Imana kubera Imana yabasigarije abo bane, bagume bashima ntibihebure kuko Imana niyo yatumye iba izi umugambi yahamagaye ico kibondo. Hama ikindi naco nuko no munsi ndihangaha shimira shirahamwe OMS mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu, ingene bagize umwitwarariko w'ibi bibondo kuva bakivuka gushika n'uno munsi. N'abantu dusanzwe dukorana cyane, nashimye ko ndabashigikira nabo bakanshigikira, tugashigikirana, hama twese twaca dushigikira bano bavyeyi turi kumwe n'abana. Rero nkaca nshimira cyane bimwe vyimva mutima ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu. Ndazi yuko bari bafise ibindi bikorwa vy'uno munsi kurangura, ariko kino gikorwa bakimenyeshejwe mw'ijoro, ko nanje nashatse ndabikore uno munsi bihurirane n'uwo munsi w'amaziko, kubereka yuko nanje nakubaherekeza ku maziko, ariko bafise igikorwa bitakunze. Nico gituma mu ntangira ubutumwa ku mushikiranganji ko ndamushimira cyane, amasana mwandike yarayo mw'ijoro cyane, kubona ko yabarungitse kugira ngo mubuserukire. Namwebwe turabashimira ko mwagamburutse mukaza kugira ngo natwe dusangire umunezero kandi n'umubabaro. Kw'isi ubuzima ni nk'igitabo gifise paje zibiri, paje yera na paje yanditseko ibintu nyine bidasomeka neza ngo bitahurike. No musero turi muri ico gitabo, ariko dushira imbere ipaje yera, paje yirabura tubihereze umukama kubera nibashatse ko biba uno munsi akana karenguka ibukama. Kandi ako kana nizera nk'umukristu yuko ari umwana agiye kubera umumarayika, abandi bavukana biwe agiye kubera umumarayika. Mwebwe umuryango rero ntimwihebure rwose, kuko murarose umumarayika mu muryango agiye kubavugira no kubasabira no kwibuka abandi abasize, kugira ngo bitume mwibuka ishaka ry'Imana, bitume mwibuka ko ibintu byose biba bivuye ku mugambi w'Imana. Noneho ngo kubemera ngo byose bifataniza no kutuzanira umunezero. Rero tudatevye n'ivyo, niyo ntumbero y'uno munsi ya runo rugendo, kubakeza, gushigikira n'ishirahamwe OMS kugira ngo mu rukurikirane rwa forumu tuzogira tuce tubishiramwo. Murabona ko utwana ntituri ngaha,
nico gituma tuvuga tuti reka dushigikirane kuva bakiri bato hariya nyene hama kugira bazogere mu bigero. Rero bavyeyi mureme kandi munezererwe mu mwami wacu Yesu Kristo. Nta kindi nobabwira, mureme kandi munezerwe, ntimumukurikize amarira kuko umumarayika yabwiriye ndazi ko yabaza ariko ntimubere nk'aba bandi batagira ivyizigiro. Irakoze Divariye se w'abo bana akaba yashimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yabagarukiye ko aca musaba no kubandanya agarukira no ku bandi baba bari mu bihe nk'ivyo. Gushimira Imana yo yatumye ashika ngaha, twese urumva turi ngaha ku buntu bwayo. Rero nukuri nta kindi noronka co kuvuga atari kumushimira cane kuri Imana imuhezagire, kubera n'umwanya wiwe ndavuga ngo aba asacrifice, kubera ndazi bari mu kuba vyinshi mu gihugu hagati Bujumbura, urumva ni ibintu vyinshi jewe nk'ubwo nta n'ivyo nari niteze, ariko novuga ati nukuri Imana imuhezagire cane, n'umutima azokomeza awugira no ku bandi bantu atari twebwe, kubera uko buca siko bwira. Uza gusanga ejo azosanga ejo hari ubyaye 5, hari uzovyara 6, hazovyara 8, ndazi ko bidahagarikire kwe twebwe, ariko ndazi yuko hari ikindi gitangaza muzobona, kubera natwe ntitwari tuvyiteze. C'est vrai n'inshingano zitoroshe, ariko Imana yaduha umutima wo gukomera hama n'ubuzima bukabandanya. Rero muri make ndamushimiye, ndashimiye shamwe OMS, ndashimiye ubushikiranganje bwawe nabwo nyene bwashika ngaha. Imana ibahezagire cane, namwe mwese mwaje kudushigikira, mwaje mubaherekeje. Imana ibahezagire kumubona vyabaremesheje cane gose cane, kubera yuko nukuri urushobona yuko atari wenyene, ariko igihugu cose kigushigikiye. Rero nukuri muvyeyi, Imana ibahezagire cane, kandi nukuri umutima uze mukomeze, muri abantu beza gose. Imana ibahezagire. Numva ivyo kuvuga vyombana vyinshi, ariko ndabasabira umuhezagire w'Imana. Imana ibahezagire cane, mukomeze gushigikira abarundi twese, kubera urumva turabana banyu. Nukuri Imana ibahezagire, Imana ibahezagire cane. Mwakoze gose kubabona nibitangaza, kubera sinari bwana babona mu maso muyanje, uretse ku ma réseaux sociaux kandi mwakorana n'abagahere ku ma RTNB. Nukuri Imana ibahezagire gose ku maso kuyandi. Oya rero Imana ibahezagire gose. Ndashimiye no kuri ifashanyo mwatuzaniye, bizofudufasha gose. Nukuri mwakoze gose, Imana ibahezagire. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaciye abasigira ibizofasha uwo muryango muri iyi minsi, aca asigira ibitaro rw'Akarede navyo ibikoresho byo gukurikirana abana baba bakivuka. Mukamenya ko muri abo bana 5 bibarutswe n'umuryango wa Divariye Irakoze hasigaye 4, umwe akaba yaciye yitaba Imana.